النفاحة تبسابة كذكريكسا النفاحة tubasaba kuzikurikiza impanuro tugira tubahe n'ingirakamaro kuri twese impanuro tugira tubahe n'ingirakamaro. Reka tubanze twishire mu Imana Allah jalla jalla kuno musuri hejuru twisaba ko yotunga kuri iyi si ikadukingira iki kiza ruhonyanganda aka karanda ka corona kubageragejwe bakandura Imana nibakize kubatarandura nabo Imana nibandanye bakingira ku bushobozi bwa nkuko yakomeje bakingira ugutunganya isuku ry'ubusenga gutawaza hambavu yizo nyungu ndababwiye zo kwikingira umuntu ari nacyo cyerekana yuko umuntu akwije ryasuku risabwa ehera bizindi nyungu zihambaye ukuramwe mu gihe ubikora ku bw'Imana Allah ugutawaza kuri wewe harimwo ukubarirwa ibyaha byawe ukwimara ikoroka niko Imana ikubabarira igahungurura ibicumuro ugutawaza harimwo ukuzorihwa imbishi y'ukuduza ibyubahiro mu bwami bw'ijuru Imana dushire muri abo insha Allah ugutawaza bisigura umuco uzoranga bemera Imana bukuri ku munsi umuhe intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam igihe kimwe ari kuganira n'ingenda ikivuga iti ndakumbuye bene wacu ingendanyi ziti intumwa y'Imana sitwebwe bene wanyu sitwebwe intumwa teka mwebwe muri ingendanyi zanje bene wacu nkumbe niba abandi bataraza bazonyemera inyuma yuko mwebwe mwamaze kuva ku isi kugera ku munsi umwe abo ni bene wacu baraheza bazi intumwa y'Imana abo bene wanyu ari nabo bene wacu bataravuka tutarabona ku munsi umwe hazo hari abantu benshi isinzi ry'abantu kuva kuri Adamu alayhi salam uzobamenya gute abantu bazobasa intumwa yabwiye ati bazobamenya nisunze umuco bazobafise basayangana mu maso no kubihimba boza mu gihe cyo gutawaza ibimenyetso byo mu Islam komo ugutawaza intumwa itubwira iti nibyo bigize isuku nibyo bigize igice cyo kwemera kuko mu masengesho yose ukora utubahirije isuku risabwa ya masengesho ntiyemerwa bisigura yuko igice cyo kwemerwa ayo masengesho gihambaye mbere nuko wezo ryasuku nk'uko intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itwigisha mu guheraheza reka mvuge ikintu kigira kane ku Muislamu gihambaye ku Muislamu yemera Imana Allah jalla we kwibaza igituma umuntu anywa umuti ntumukize mugabo wa muti nyine hakaba hari undi muntu wakijije waruze mpa mwo kwibaza igituma muganga twize iryo suku bishikaho nawe cakiza kimuhitana aho nimba ugomba kuronka inyishu yumve muri iri jambo ry'Imana aho intumwa y'Imana Isa alayhi salam yakiza abarwayi indwara z'uruhu ikazura n'abapfuye igakora byinshi mu bitangaro mugabo aho hose yavuga ati bi idnillah ku bushobozi bw'Imana Allah jalla jalla ni wambara agapfukamunwa rero kambara uvuga ati ndikingiye ku bushobozi bw'Imana Allah kuko ntuzi uko kambaye mu mwanya nyawo canke ko kambaye wamaze kwandura ni wowe utagiye kwivanga mu bandi vuguti singiye kwicara nabo mu kwikingira bi idnillah ku bushobozi bw'Imana kuko ntuzi uko hari umwahuye akakaguha ni wowe ukarabye karavuga uti ndikingiye ku bushobozi bw'Imana Allah bi idnillah kuko niyizi ko hamwe waca mbega wowe uzi ko hakoze uwanduye ukahakora utabizi ukaba watwaye wamugera aho ni ku Muislamu yemera Imana ngorudere ibyo byose ukora wikingira mu kuvuga ati ku bushobozi bw'Imana Allah ndikingiye ntuzi ugerageze gushira isoni ku Mana ngo uvuge uti jewe nakarabye corona tuzohurira hehe ku nkara igihe cyose ntabakaraba kenshi ku munsi nk'abaganga uko asuzuma umugwayi abafisa agasabuna n'amazi tindakarabye uko agize gutya yihinduje agakaraba mugabo mwarumvise ko nabo ikiza cyabahitanye reka rero tugaruke twibukanya ko mu byo dukora byose kuri iyi si reka twishimikiza Imana
na cyane cyane mu kurwanya ikiza corona, na cyane cyane mu kwikingira ikiza corona. Ibyo dusabwa gukora tubikore kandi neza nk'uko nabibasiguriye mu gushikana ya sabune cyangwa wa mutukingira aho ubwirizwa gushika, mu gutanga umwanya wo ko wa muti na sabune yokora mu gihe ducinzara. Ibyo tubikore hanyuma tuvuge duti ku bushobozi bw'Imana Allah ahandi ikingiye. N'imyaka irakujanye niwirabe ukomerewe, n'imyaka irakujanye gira vuba wemera Imana imirudenge hataragera ko bitabira kurenge, niwumve isoni kubamira ibigirwamana bitigera bivuga amasaha